bakunzi bacu bakunzi b'uruga BM4 Plus famille BM4 Plus mu nkunde no ngenda baramutse ndabahe nikaze mwa kino kiganiro cyacu cuno mugoroba aho tuje kubabwira inkuru twari twabahaye ubwa mbere ko vyari imeze ariko ibintu vyagiye guhinduka ko twari twababwiye ko vyari vyifashe ku miyorongo y'urugamba haturasimbira neza na neza muri Katogota guhera isaha 4 z'agatondo niho wazalendo yagaba ibitero bikomeye cyane ahasanzwe hari birindiro vya M23 na RDF aha muri Katogota. Amakuru dufise yizewe nuko kugera isaha 10 z'umuhingamo wazalendo yari yamaze kuhigarurira 100% ndetse inyuma yaho hafatiwe ibigwanisho vyinshi n'abasirikare benshi ba M23 bashoboye kusiga ubuzima mw'ivyo bitero vyakozwe na wazalendo. Tuvuye ngaho tubaza gusimbira muri Uvira naho makuru atambutse hari ivyo tutari twashitse kubabwira vy'ibigwanisho cyane cyane vy'icane naho vyafashwe bizaniwe aba M23 murabizi tekinike basanzwe bakoresha nuko banza kurungika abasirikare ibigwanisho vyose kimwe kizu kwaco iki umusangozi yarakibabwiye mu biganiro twakoze ibire turaje tubigarukeko mu majambo aramvuye ntangore nshimira cyane mwese tubana mu biganiro vyacu n'amakuru meza tubaha ndagusaba utarakora subscribe kugira ngo banze ubikore tubandanye twagura umuryango munini murabizi simba ndumwe ariko imbere yuko mpikaze umusangozi wacu reka munkundire tubanze dushiremo ibitegerezo vyacu kwanza muri commentaire kugira ngo turabe yuko turi kumwe 5 kuri 5 tunabashe kulikekinga kugira ngo ibiganiro vyacu tubonereye rema ko mwabikunze tubashe kugira inguvu nyinshi narijya muzi yuko umusangaza atakatakora kugira ngo yitange ashobore kutuzanira amakuru nubwo bigoye kugira ngo ayatororekanye narijya yakura ku bantu benshi bari mu mirongo y'urugamba hariho babura kanya ni ico gituma kenshi amafoto dukunda kuyabaha ducerewe gato canke tukayabura biravana nuko ama operation aba yagenze uwo musi rero sindabishisha amajambo bwana musisanguzi reka ndakuramutse ndaguhani ikaze makino kiganiro cacu cuno mugoroba. Urakoze cyane bona journaliste reka nanje ndakuramutse ego kandi uragize neza no kumpani ikaze reka nshingirwa ko ndamutse n'abadukurikirana hano kuri no rubuga rwa BM4 Plus ego cyane ndababwire ko abantu bagaciro kabisa n'abantu twubaha kandi dukunda kuko ibi byose dukora ni kugira ngo bonyene bashobore kumenya ukuri kubiriko birabera ku rubuga rw'intambara cyane mu gihugu ca Kongo ndetse banamenye n'ingaruka zimwe ziriko ziraba kubwiyi migwano ikirabera muri Kongo cyane gose. Bona journaliste mu makuru twatambukishije mu masaheze twabwiye abadukurikirana yuko muri Katogota umuriro wari kuraba hariko haratogota kabisa Katogota hariko haratogota kuko aba wazalendo bakoze ikintu bwa mbere abaye mu 23 batibaza tweke sinabaye mu 23 gusa ahubwo je no bako bakoze surprise ni gake twari tumaze kumva imigwano nk'iyi ikaze itangura sayine y'umurango bose bamaze kwikazana ibi bintu ntabyo kwikinga ijoro ntabyo twari durutse kumva twumva ngo imigwano yatanguye saa 11 ubucagucagu ngo sizeri ntabwo twabwige twumva imigwano itangura saa 4 haro ni kintu gihambaye cyane gose nkuko ukivuze mandi majambo biyemeye ntawo bihagaze ko oya banse kuvuga ko banse ntibazavuge ngo batwubiye tukijyamye ngo byagenze gute babatanguye kubarasa saa 4 y'umurango aho mbere bamwe bari batenga gufata agacupa kabisa babakwitamwe amarokete amasasu menshi bona journaliste nabivuze mu kiganiro giheze ariko narinje rero kubandanizaho naringejeje cyane gose ku makuru naronse nuko mu byukuri habaye imigwano ikomeye aho mbere n'aba M23 na RDF bakoze resistance
barubaka uruhome kabisa rukomeye mugabo kubera ko iyo umuntu aguteye aba yaguteye biragoye ko ntubuzi uburyo aba yazanye n'ikeye byarangiye abawazarendo inyuma yo kuhicira ingabo zitari nke za M23 na RDF bahafashe Katogota bayifashe kabisa ubu iri mu minwe y'abawazarendo reka ngo cyangwa mvuge coalition ya FRDC iyi Katogota iri contrôler n'abawazarendo mugabo bona journaliste ku makuru naronse samoya havuga yuko ngo harakivuga gasasu kamwe kamwe kumbure ngira ngo yo bari wazarendo ari kirondeza yumve ko tamu M23 yoba yinyegeje muri utwo duce canke woba yarashwe ntashobore gufa agasigara muri ubwo muri ivyo bice byo ngaho muri Katogota ariko inkuru yimvaho nuko bashoboye kubomora muri Katogota aba wazarendo twashoboye kuganira bona journaliste bambwiye yuko ivyo kubandanya Kamanyora centre ngo nta birimwo ngo bazobimenya neza cyo mu gatondo urumva ko bona journaliste basigaye bafise intumbero basigaye bakora operation avec determination si bimwe by'ubwa mbere bakora ka operation karesi sati twiyongere n'ahandi ubu urumva ko bari determine kopera Katogota gusa rero mu masaa 10 bari bamaze guheza operation Katogota bari bamaze kwirukana umwasi wabo rero nkuko biriko biravuga ku mbuga nyinshi bona journaliste zitandukanye hari abawazarendo basa nabari ko baranima runo ino ntambara nk'umupira w'amaguru ibintu je ntaja nkunda aha bavuga ko bakubise kabisa umu M23 no RDF ku buryo bamwe ngo biyirutse barajabuka mu gihugu cy'u Rwanda ngo abandi nabo barakubitwa bariruka baja Kamanyora centre urumva ibyo nta byo ndabifitiye gusa amakuru y'ukuri mfise nuko Katogota ubu iri mu minwe ya coalition ya FRDC ico uko nuko kuri hama ayandi makuru bona journaliste amakuru numvise aravuga yuko aba ba M23 na RDF ngo agashavu karaniga kabisa ku buryo ngo haciye haza renfort ivuye mu gihugu cy'u Rwanda imodoka 15 z'abanyarwanda no kuvuga izi ngo exactement zije Kamanyora kugira ngo barabe yuko babapusa ngo noneho babashikane Uvira izi modoka kabisa abantu bazibonye ndafise n'abantu bari mu Rwanda ku mupaka bambwiye yuko izi modoka kabisa zagaragaye 15 zizanye ingabo ariko abawazarendo nabo bavuga bati twebwe nta problème dufise ubu turi determine kuko ugiye kuraba ingene bakoze iyo operation bona journaliste ajeno itakane nka operation yo gucokoza ni operation irimwo n'umutego kuko urabona muri Bukavu uyu munsi habonetse imodoka 14 za jipe zari zivuyeyo zerekeza za Nyangezi abivuze aho mbere mu makuru kadufise mu gatondo bavuga ko abawazarendo bari muri Kaziba bogaba ngo hashobora kubayo ibitero urumva ko habonetse izindi modoka 15 zivuye mu Rwanda ibi rero bona journaliste ngomba nce ndabihuza n'iyindi nkuru wacishijemo muri introduction kuko aba binjiye izi modoka 15 zinje ziva mu Rwanda amakuru mfise zari zireruye n'ibigwanisho rutura zari zireruye n'ibigwanisho rutura nta wamenya nimba ari bya bigwanisho byariko biravugwa yuko byariko birajabukanwa mu Rwanda bimwe bivuga ngo nivyo aba M23 basanze muri Goma urazi yuko aba FRDC bataye ibigwanisho barirukana mu modoka n'ibiki nta wuzi nimba ari byo baba bashatse kuzungurukana baze kubikoresha mu operation ngaha muri Uvira nta wuzi nimba ari bindi bishasha ariko amakuru ahari nuko baje baruriye n'ibigwanisho kandi ngo bikomakomeye iyi nkuru rero ngomba ndayihuze n'inkuru twakoze bona journaliste y'ingabo za FRDC novuga zabonekanya ari biziga ku nkenga z'Ikiyaga Tanganyika aha iyi nkuru twarayikoze turavuga ko zarashwe n'aba
wazalendo kuko abantu benshi bari kubabesha yuko hadutse intambara muri Uvira M23 yamaze kwashika rero yarashe aba FARDC ni nkuru kabisa twarayikoze mugabo rero ifa ryabajya ba FARDC rivugwa yuko bazize ibigwanisho vyaba M23 uti byagenze gute hariho ngo ubwato bune bwari buje bureruye ibigwanisho ubwato bune amato ane yaraje areruye ibigwanisho biri destine kuri M23 na RDF bizokoreshwa muri operation bariko bategura muri Uvira rero aya makuru yahawe aba FARDC kugira ngo abaribo baza kwakira bino bigwanisho kuko bo burazi ko bari corrompi bazomenya ingene babihereze bano ba M23 niko rero ubwato bumaze kuza aba wazalendo nabo inkuru baba bayimenye kera kabisa baca nabo baja kuri Tanganyika niko rero guca batanga gutena amajambo n'aba FARDC aba wazalendo bati bigwanisho nako ubu bwato ni twebwe tubwugura tabibirimwo aba FARDC bati nigikunda basi hacaba kugira iki gukozanyako aba wazalendo baca baba sharp kuko ari aba patriot baca baramesa bano ba FARDC wana musesangozi hari ikintu numvise neza urumva hari haje amato ane azanye ibigwanisho vya M23 abari bagiye kwipakurura n'aba FARDC FARDC yari giye kuba bakarani ba M23 oya ntabwo ari kesi yo kuba bakarani ahubwo exactement bari bagiye kuvyakira byitwe yuko wo bari umuzigo wa FARDC mugabo umuzigo wari uwa M23 na RDF iki rero aba wazalendo baciye bakimenya imbere y'igihe kuko burya n'aba wazalendo barafise iperereza rikomeye cyane nimumone ngo ni nyeshamba ngo ntibaciye kwishura umugani w'abaraho canke iki barafise iperereza rikomeye cyane bamaze kumenya rero ko ivyo bigwa ajya amato aja rero ibigwanisho kandi vya M23 bobo bagiye biteguye kurasana na FARDC kuko bari bazi ko FARDC tabibaha baca rero basanga uko bavyumviye niko biri FARDC rabibima baca barabarasa cyane gose aha rero hari akantu gahambaye ngiye kuvuga bwana journaliste burya M23 igowe ikiriko cyane aba wazalendo basa n'abari bacitse intege basa n'abari bagabanije ibitero kuko amamunition yari yabaheranye amasasu yari yabaheranye FARDC ntiyabaha oya voilà ko rero baciye bironkera ibigwanisho bya destine kuri M23 nivyo baciye bigarurira abona journaliste amakuru mfise aravuga ko ni operation yabaye uyu munsi yabaye réussi à 100% kwera ibigwanisho bishasha abawazendo baronse ivyo bigwanisho bashoboye kwakira bivuye muri amato by'abaye mu 23 aha kandi biravugwa yuko si muri Katogota gusa bakoze operation ngire Suisse burya bariko barahamagarana mu mihinga itandukanye bariko bahamagana kugira ngo bashobore kugusabikanya kuri bijya bigwanisho hama rero bakore ama operation yamvako umwanya ku mwanya kuko amatwi ansumira muri ku kibuga c'indege ca Kavumu harashobora kwaduka kandi imigwano umwanya aya namakuru yipereza je ndiko ndaronka harashobora kwaduka imigwano umwanya nkuko nejo bashobora kuzinduka bambikanye muri Kamanyura Centre kabisa kuko abawazalendo ubu bakubwira ngo twabonye yuko FARDC tuyishinze tuzoza kwisanga turi nyuma y'igihugu cyacu cya Kongo tutazi niyo twimukira rero bobo bafashe decision yuko bagomba bagwane intambara nk'imwe ya runyota yo kwirukana umwansi wabo ku butaka bwabo bwa Kongo. Asante sana bwana Musango zikome conclusion nko mwavyumvise muri ano makuru nuko Katogota 5-5 mu minwe ya wazalendo
haragaterume abanyarwanda bakunda gukoresha nk'abaca bavuga ngo katokota deja tombe abenshi bakurikiranye ivy'intambara amaze kwibona ikindi mwotahura nuko ibiziga twari twabacishije mu groupe WhatsApp by'aba FARDC bari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika murumva uko vyabagendeye murumva icatumye baraswa n'aba bawazana reka nshimire cyane umusanguzi we atagira kugira ngo tubashe kuronka amakuru meza kandi yizewe bana musanguzi kana gushimire cyane. Yes, reka nanje ndagushimire cyane bona journaliste nshimire n'abadutije umwanya wo kumva kino kiganiro ndabibutse yuko mu makuru twaronse nuko RDF na M23 inkotanyi RDF bagwije nuko binjije izindi ngabo nta wamenya nimba ari ba petit joueur bakuye muri formation nta wamenya nimba ari babandi bakuye mu busho butandukanye canke bamwe bakuye mu bitaro ariko amakuru nuko basubiye kwinjiza izindi ngabo kugira ngo barabe ko kuri inshuro ya kane Uvira baza kwigarurira kabisa nko muvyumvise nuko tuzokuma ku murongo y'ugamba kugira ngo tubashe kubaha uko ibintu byose biba vyifashe ku mpande zose kandi ndabashimiye cyane mwe twabanye mu kino kiganiro singiye ntitugiye kuryama twacha mu studio amakuru ni menshi nizere ko twenda guhurira mu kindi kiganiro cacu bye bye.